perezida wacu yavuze yuko muri bajya 10 atari bo bonyine n'inkerebutsi ko mu Burundi bwacu hasigaye harimo abana bahagurutse ugwaruka rwahagurutse ruriko rurakora cyane rwose kandi ko ari proud yavuze ko yishimye cyane ko ari umuvyeyi ari proud avuga ngo n'abandi bavyeyi bomwigira ko kwera wewe urumva ariko arasohora abana tukuva aho ndabatereye akamo abana baciye baja ku kivi barakora aho hariko haraboneka ibintu bitandukanye abahinga bariko baradekuvura ibi na biriya bariko barakora vraiment bari ku kivi baza mu giteramo cyane cya Kigingi aho haciye ko abakomeye batandukanye abo mu Burundi abo hanze y'igihugu harimo abakongomani harimo n'abandi jewe commentaire yanje nayivuze cyari giteramo cya mbere mbonye kigenze neza nk'uko byari bimeze eko akanenge ngira ngo nuko ubundi munsi bazokwangaje abasirikare benshi bashobora kwakira abantu mugabo bari bangaje benshi cyane rwose mugabo abantu bararengewe terno gushikaho ibintu biteba bikaba nibaze mu giteramo cyane cya Kigingi aho haciye ko abakomeye batandukanye abo mu Burundi abo hanze y'igihugu harimo abakongomani harimo n'abandi jewe commentaire yanje nayigize cyari giteramo cya mbere mbonye kigenze neza nk'uko byari bimeze eko akanenge ngira ngo nuko ubundi munsi bazokwangaje abasirikare benshi bashobora kwakira abantu mugabo bari bangaje benshi cyane rwose mugabo abantu bararengewe terno gushikaho ibintu biteba bikaba eko nibaze uwo mwigeme ngo bahora babikora n'uwo mukipe hanyuma mu nyuma mubwira yuko ihoso yangira ngo none bivuga ntaco yumva ntacagira nta muhungu avuga ati jewe nshaka kukwemeza rero hama aza gufata iyo miti nuko ari abavuga nuko Lee Sharon avuga ko yigeze kwa managing waraca ngenda kuraba ico gihe avuga ko aba managing ariyo yari hano bwa donc ibintu byinshi byaba bikeneye twari tuzi ko bari muri DB Music kwa n'ibindi navyo byavuzwe cyane kwa Dom Bright mbega ubufasha bwa Dom Bright na Lee Sharon bwari buhuriye he agubanye n'emengo from there Mombas come the fan boy so iyi best kugira kandi ndi kumwe na Google tubayagira ku bintu bya byashoye kuba cyane mu semene tambo tukabitorukanya tukabashikiriza so reka ndamuramutse hama tubandana sawa neza nawe ni sawa yego kitse akagripe ko ariko kandembe jana ko turi muci akavumbi yarigi gasanga akavumbi kakoroga mugabo tumusumuko kandi pole mwiriwe mwese ariko nibaza ko mumeze neza muri amahoro canke mwaramutse navuze ngo mwiriwe gusa mugabo namwaramutse kuri mwese twa turaho turameze neza resto kandi nuko yabivuze parfait pardon nuko yabivuze ni ikiganiro dukora tukavuga amakuru aba yavuzwe mu isomero ni menshi cyane prema hama ntitunayavuga gusa turayakomotako bivanye n'amakomote abandi bantu bagiye baragira canke amakomote y'iwacu hama tugashobora kuganira kuri ayo makuru make muri menshi aba yavuzwe mu isomero so tutangure rero inkuru ya mbere tuduhera ko ni inkuru inkerebutsi day yabaye itariki 12 ku kwezi nyene mu mwaka nyene aho ivyo vyabaye mu gihe mukuru w'igihugu yaravuye mu rugendo yise caravane inkebutsi yise caravane inkebutsi naho yacashikira muri inkerebutsi day aho yashoboye muri inkerebutsi day byabereye kuri Safi aho yashoboye no gutanga ikiganiro ku banditsi n'abamenyesha makuru barabaza ibibazo ku rugendo yari amaze iminsi ari ku caravane inkebutsi so muri ivyo birori rero inkerebutsi day murazi ko ari abantu 10 bariko barahiganwa mugabo abantu bashoboye guhabwa amaprix barabona abantu batatu
ariko kandi tutibagiye yuko abashoboye guparticipa nabone baronse agaseke mugabo ico nibuka neza nyakubahwa perezida wacu yavuze yuko muri bajya 10 atari bo bonyene ari nkerebutse ko mu Burundi bwacu hasigaye harimo abana bahagurutse ugwaruka rwahagurutse ruriko rurakora cyane gose kandi ko ari proud yavuze ko yishimye cyane ko ari umuvyeyi ari proud avuga ngo n'abandi bavyeyi bomwigirako kubera wewe urumva ariko arasohora abana kuva aho ndabatereye akamo abana baciye baja ku kivi barakora aho hariko haraboneka ibintu bitandukanye abahinga bariko baradekuvura ibi na biriya bariko barakora vraiment bari ku kivi ego sinawe gusa byivugiye ko hariho n'uwundi muntu yaravuye muri Sudan du Sud aho dusanzwe tuzi ko nabo bari muri East Africa yarashoboye kuvuga mu kibazo ariko arabaza ariko aravuga ariko arabaza ikibazo donc iwe ntiyabaza nk'ikibazo yari karagira n'intererano mugabo aca arashisha amati urakarorero ku rugendo wagize nta wundi mukuru w'igihugu arabikora ati ni wo mukuru w'igihugu wa mbere agize ivyo akazunguruka igihugu cyose ariko araraba ibikorwa bishanye bariko barakora ariko kuri ico perezida yaranavuze yuko no mu gihe c'amatora c'imyiyamamaza ko ntiyigeze azunguruka Uburundi ngo aho yashitse ntiyigeze ahashika muri ico gihe ni ukuvuga ko Kahavana ariho yashitse kure kandi ngo yagiye urugendo runiniya cane n'amaguru ariko aratambuka aho bibaza ngo ntiyari gushika acavuga ati ubu rero Uburundi ndabuzi neza ego kandi mu kubibutsa yuko East Africa yose yari yaserukiwe abajene bo mu bihugu byose byo muri bigize East Africa Community bari ngaha muri yo University ego so abo bashoboye gutahukana rero ikibanza ca mbere ni Chancel bamuhaye ava mu ntara ya Kayanza asanzwe arongoye ishyirahamwe yise Hope for a better future akaba yatsindiye ikibanza ca mbere ni miliyoni 200 umugambi wiwe akaba yawise dusangire aho umugambi wo kugaburira abana ababatwa yise dusangire rero niwe yashoboye gutahukana ikibanza ca mbere hama wa kabiri nawe yashoboye gutahukana ikibanza ca kabiri ni Domitien Nzeyimana ava mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura rirari yatwakanye ikibanza ca kabiri n'amafaranga agera ku miliyoni 15 umugambi wiwe akaba yagize yubatse urugomero rw'amatara mugabe iyo ntiyayikoze wenyene ari kumwe n'uwundi bari babiri nibuka ko sinibuka neza izina ryiwe mugabo babahaye yarafashanije n'uwundi muntu ni Domitien Nzeyimana ariko afise uwundi muntu bafashanije uwo mugambi wiwe donc twashimye kuvuga uko kubera ariwe yaserutse niwe twabonye nanjye n'ujya wundi yari ahari mugabo wavuze ijambo jewe nawe yavuze ijambo yari uyu ego mugabo perezida no mu guhana agashimwe uribuka ko yabahamagaye ari babiri izina ry'ubuka neza babahamagaye ati nijyafashanije naka no ku mafoto ariko bari kumwe ugira gatatu nawe ni Timote nicangereye wo mu ntara ya Gitega yatwakanye ikibanza ca gatatu n'amafaranga agera ku miliyoni 10 akaba yakoze imbabura za kijambere yakoze imbabura nyabwonko ubuheruka twe twavuze iyo projet abantu bariko barakora ndiko ko ariho stock tugeze kubivugamo ko turavuga importance byogira mu gihe izo mbabura arizo zikoreshwa mu Burundi ego umugambi wiwe wumva ntiwashimwe natwe gusa n'abandi barawushimwe barawugomwe hanyuma aratoka mu wa gatatu bashoboye kuronka agashimwe ubwa mbere kuko n'abandi bararonsa agashimwe ego harimo batandukanye harimo umusportife hari ufise bya makeup hari ufise TV afise media hari ufise projet yo gusukura igisagara gusukura mbega gusukura guteye imbere sitasiyo n'abandi batandukanye menshi ego nabo baronse imiliyoni 2 agaseke ko bahawe imiliyoni 2 abo bandindwi basigaye ego hama mu nkerebutsi day nkuko twabibashikirije umukuru w'igihugu yaratanze ikiganiro ku banditsi n'abamenyeshamakuru aho yashobora kuvuga byinshi bigiye bitandukanye yashoboye kwishura byinshi ku bibazo bamubajije so bimwe rero mu byo yashoboye kuvugira kuri urya munsi yaravuze yuko ikibazo c'ubutare donc hadegekanijwe amahinguriro agera kuri 71
bamaze kuraba ubutare buri ngaha mu Burundi bariko bararaba bavye ko hazokubakwa amahinguriro 71 azokorerwa ngaha mu Burundi donc azoshobora gukora kuri ivyo bintu vyo gucukura ubutare. Ariko kandi mwomenya yuko uyu mwaka nyene hariyo izorara amahinguriro 3 ngo umwaka uzohera nayo yuzuye. Yego yaremereye abanyagihugu donc yaratwemereye twebwe igihugu ko bariko baragerageza gukora kugira ngo azoboneke amahinguriro 3 uyu mwaka nyene, akavuga yuko hari umuntu yamaze aravuga nuko hariho n'umujene yaje avuye mu Bufaransa yaje kugira ngo bashobore gukorana kuri muri by'ubutare. Ikindi kintu yashoboye kuvuga yemereye ugwaruka ku munsi w'Inkerebutsi Day yaravuze yuko hariho agomba afate abajene bashika kuri 6 bagende muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagire stage mu kiringo c'imisi 14 ngo barabe ingene isi izinguruka, barabe ingene abandi bariko barakora. Donc ikintu cyose ko ari ikintu ciza. Donc abajene 6 bagiye kugira stage muri Leta Zunze Ubumwe za Afrika bazogaruka apana za Amerika bane ni baca bataka nako bahora bataka. Donc sinibaza kubera urungitswe na leta ariko baba bariko baragukurikirana kandi nabajya batakaye barabatoye. Donc ntibari batakaye ahubwo barivye baratoroka kandi barabatoye. Kuvuga yuko urungitswe n'igihugu kiba kiriko kiragukurikirana naho bakurungitse baba bahazi avuga ati turabitsa abantu abanana. Donc igihugu kiba kiriko kiragukurikirana. Kuri ivyo nyene nibaza ko ari ikintu ciza cyane kumva ko ari abantu bashobora kuronka amaformation barungikwa n'igihugu kugira ngo bijye gukarisha ubwenge muri ivyo bintu baba barungitse. Rero abazogira ayo mahirwe kuri bo kandi bazogaruke bigishe n'abandi kuko urumva uronse ubumenyi epfo kubugarukana no ngaha kugira ngo n'abandi baronke. Ikindi nibuka ko yavuze perezida yavuze ati iyi imbuto kugira yame neza ifata kwa kubanza gupfa irabanza gupfa ngo hamikazuka. Arafati rero Burundi tuko turatsuka sinobabesha yuko tumaze gutera imbere atariko biriko biraza kandi bizoza. Rero twizere cyane yuko biriko biragenda nabi. Yani nibaza ko ari naho yaraherutse kuvuga ibintu byerekeranye n'igitoro kiva kuri raffinerie avuga ingene hariho amafaranga duhomba kubera tudashika iyo abariko barabizana hari amahera bongera kugasanga Burundi buriko burahombera. Ariko aravuga yuko d'ici bientôt donc ibitoro bizohava bigasubira bikaboneka kandi neza cyane. So twizere neza yuko ni ijambo ry'umwizero ku Barundi aho tuba tubona umenga twarataye icyizere aho ubona umenga ibintu byose biriko biraduga biriko biranga biriko bigenda nabi. Rero nibaza ko ari umwizero cyane twizere kandi ko bizogenda neza. Donc ikindi kintu tudashobora kwibagira yavuze mukuru w'igihugu ku cerekeye amafaranga y'amarundi abantu bavuga ngo amafaranga yataha agaciro. Yavuze ati ntimugereranye ifaranga ry'amanyamerika n'iry'abarundi. Ati kuko amafaranga y'amarundi na y'amarundi y'abanyamerika n'abanyamerika. Ati amafaranga y'amarundi afise agaciro ngaho iwacu nyene nkuko nabo afise agaciro hari iwabo. Ati ni kuvuga yuko ngaho umuntu arashobora gufungura neza ku 200. Ati mugabo hariya ugasanga kugira ufungure neza nkuko umuntu yaba yafunguye neza kuri. Donc nka pla ugenda muri restaurant VIP ukagura nka 40,000 ari kura nka $50. Hariya pla VIP bishobora kugura amahera angana uyashize mu marundi niyo ngorana abarundi benshi yo bagira iyo bagiye hanze ko ibintu byose bakoma biharura mu marundi. Donc ugasanga nko bari kararabikira ugasanga kivugwa nka $300 hariya alors agacavuga ati ndayashize mu marundi kirato je no muri miliyoni niki. Bon aba diaspora abantu mwagiye hanze mureke kuza muraharura amafaranga mu marundi muyahindukiza muyashira mu marundi muyakoresha hari nkuko nyine nagara nivyo nyene. Ariko kandi je numva vyumvikana amahera y'amarundi yafise kubera nimba ushobora kugira ubundi mu Burundi vyenda turonse amafaranga mu Burundi hararyoshe kuba kandi ibintu bimeze neza biracazi kubera n'abakongomani baba ngaha hari abahora bavuga bati ushaka gufungura neza bashaka kuza ngaha mu Burundi ukagura inkoko kuri 30,000 alors que hoho kugira ngo ufungure iyo nkoko ya hariya usanga ari ibintu bizimba. So reka rero igihugu cacu kibe ic'amata n'ubuki kumwe twamye tubyumva turonka amafaranga twifitiye
butare byose bizogenda neza. donc je nibaza ko biva ukuntu abantu twidogera baza ko biva ku kuntu abari hanze batubwira canke uko bari hanze tubabona no kubera haba hari ibintu biriko uri kurabona utari kurabona bon iyo abavyozimba tuko turaronka amafaranga inzoke ntangorane bizimba mugabo ayo mafaranga tuyaronka nico twizabira ariko umukuru w'igihugu yavuze ati mu gupima amahera yawe pima ivyo umwimbu ufise hamwe n'amahera ufise para gupima amahera ufise n'ayandi mahera umwimbu n'amahera donc dukwiye gukora ibintu byinshi kugira tugire tuvyexporte hanze. Yego sawa. Yindi nkuru hari inkuru imaze isivugwa cyane y'umusore w'imyaka 20 ariko tutaraja kuri ivyo vyo guhingura ubutare hari indi ishirahamwe donc hari abahinga mvamakungu baje gufasha mu kugira kwimba ubutare bwo mu Kirundo. Yego mwamenya ko iryo shirahamwe Bumeko ariryo urumva ariryo ryashizweho n'umukuru w'igihugu ngo yimbe ubutare. Yego twari tugiye rero ku nkuru imaze imisi ikiravugwa sitwa twavuga ngo ni inkuru y'umubabaro niko bimeze kuko ni umusore w'imyaka 23 yaraye yitavye Imana ariko ararangura amabanga mpuzabitsina donc twavuga ngo n'amabanga yabubatse kubera numva ntibari kubaka n'amabanga mpuzabitsina n'umwigeme w'imyaka 17. Ivyo bikaba vyabereye i Makamba umutumba wa Kayogoro komine Butare vyabereye ku mutumba Butare komine Kayogoro biragoye. Ego ni uko ababivuga uko babivuga bavuga yuko ni uwo mwigeme donc bahora babikora n'uwo mukipe hanyuma mu nyuma mubwira yuko ntiyangira ngo niko bivuga ntaco yumva ntaco agira nta muhungu avuga ati jewe nshaka kukwemeza rero hama aza gufata ibintu tukaba tuzi ko ngaha mu gihugu cacu jamani nuko ubonye ari wo vyavuye biba ni ibintu bahora bavuga kenshi ko bakunda kubikora kuko dukunda gufatwa iyo miti irafatwa kandi si ngaha mu gihugu cacu gusa ni mu bihugu vyinshi abantu bashobora gufata ngo iyo miti kugira ngo bongereze ingufu. Urumva rero nkawe niba uri umuhungu niwe ngira ngo ufise vyinshi bivuga ko donc wandi umuhungu sikuvuga ko n'abafise byinshi ndabivuga kuri ivyo kuko je navyo nzofata navyo nirije no gufata mu bisanzwe iyo miti irafatwa kugira ngo yongereze ingufu nibaza ko ifatwa umuntu yandikiwe n'umuganga kuko niba kuyifata utagwaye niryo kosa mugabo kuyifata ugwaye naho ni bisanzwe kubera bavuga yuko umuganga arashobora kuyikwandikira iyo miti bivanye n'indwara yakubonye rero mu gihe utagwaye iyo ndwara ukaja gufata iyo miti umva nico kibazo kihari normalement bavuga yuko iyo miti noneho umuti wari wowe wasukugwa kuri ordonnance wandikiwe n'umuganga mugabo hari abayifata akumva umenga nyene ni ibintu barabimubwiye canke baragize je nibaza ko no kutamenya biba birimo kutamenya kora abariho n'umwanya ubifata donc ni imiti n'iyindi miti si imiti upfa gufata uko niyumva ubifashe ugufasha uko ushaka urashobora kingaruka kandi urabona ko byateye ingaruka uwo musore rero bavuga ko umutima ni wo donc yagize ngira ni crise cardiaque kubera umutima warahagaze wararetse kubera yuko yamaze umwanya munini kandi urumva yanyoye iyo miti uko bavuga yuko iyo miti umuntu ayinyoye ariko ntashobore kurangura ayo mabanga ashobora no kumuhitana uko bahora babivuga ataronse umuntu wabikora mugabo wewe urumva yaranamuronse mugabo nibaza yuko cengira ahubwo ntiyari yanyoye kimwe ashobora kuba yararengeje dose. Urumva rero ni ibintu bikorwa par dosage ni ibintu bikorwa apana kivagabond niba umuntu afise iyo ngorane umuntu yoyinywa mugabo ari naho nyene yabanje kwivuza abaganga bakamenya réellement ko arico kibazo yoba afise si yapa notre moyen yo gukora mugabo juste umuntu abikora ngo kugira ngo umuntu yamubwiye ngo no kubera kutamenya nibyo bizitwa n'utumavuga abantu turasingorane kudasoma yo kutivuza kutagira ubumenyi turagerageza tubikorere hama turamenya ivyo gukora n'ibidakora ego n'abajejwe amagara y'abantu canke abasexologue canke iki bagerageza kuza barabivuga kugira ngo n'abantu ba ruguru n'abantu batumviriza ibiganiro nk'uko bacu bagire bene ubwo bumenyi
kubera nibaza nk'abo bana bari batoya vraiment igihugu kiraho uwo mwana yari muto igihugu kiraho aho naho umuntu arashobora guca agaruka ku kuntu ababyeyi usanga bataganiriza abana babo ugasanga hari ikintu ariko si umwana aguyemo atari kurigwamo kubera umubyeyi atamuganirije mugabo none ukagira ngo hari umubyeyi umwana wowe woza kubwira iyo myaka uri muri urwo rungano rujya mu muntu wowe ubonye umukobwa akwandikiye mesaje nk'iyo wari guca kubaza kuko wawe basi ivyo none ivyo bimubwira umuntu angana kure donc bimubwira iyo education iyo umuntu akiri mutoya donc hari imyaka umwana ubonye atanguye gukura ukwiye kuzura muganiriza gusa ivyo nibaza ko muri Afrika atabihari yego nivyo abandi bantu bakunda kuvuga yuko ko ibintu bavuga ngo ni donc n'amasuje ari tabu donc umwana amaze kwiza imyaka 23 aba amaze kwidesida muri yo bavuga ati ngo ikintu kinini kuko nta muntu nta kintu bigeze bamubwira kuri ibyo donc aya mababa aba yaramaze kwidesida kuvuga yuko ubumenyi arironderere aratora ugashatse ubwo ariko bwose ugasanga harimo n'ibibabesha kubera yuko uri yo kuza kwikonshira kuri wewe ngo akubwire umukonfita nk'umuvyeyi wiwe ndazi neza yuko bitokunda ko umwana aguma akubwira ibintu ibyo ari byo byose ubwo akamama bazi yuko niyakwitura wewe ushobora kumuha ayo ma-information canke akaba afise base basoma nziza rero n'abavyeyi twakurire kugira ngo n'abandi bose kandi tugire ko turemesha n'umuryango wabuze umuryango wabuze turemesha n'uwo mwigeme nibaza yuko naho yoba yaragize yahuye n'ayo makuba kubera nawe nyene nibaza yuko umuntu ku myaka 17 umuntu agupfiriye ko gutyo nyene ugacuba nahize urumva dimonzi ngira niko novuga kuko n'inkuru iriko iravugwa ahantu hose urumva ni ibintu biba birashobora gutuma je nibaza ko n'uwo mwana arakeneye ubufasha ngira nawe yego nawe arakeneye ubufasha kubera arashobora gukora n'ibindi ugasanga biramwafekse kuravi ugasanga aragira yego donc abantu benshi rero bavuga amakomante atameze neza donc je ari ibintu yego ivyo bintu byarashitse barakoze amakosa mugabo hariho amakomantere abantu batababwira musanze ni kwa kunda abantu bavuga ngo gisuma n'igifasha sino birakorwa kandi bigorane abantu bafise mu Burundi bon si mu Burundi tugiraho muri hypocrisie umuntu ntashobora gukora urumva genre kubera wowe utafashwe uca wumva wo kwitameta ukaza gutukundi umuntu ushaka kugira alors que woshobora gutanga basi des solutions kuri ico kintu kiba kikugira kuko uwo maze kugenda yagiye kandi birababaje cyane rwose bakaba hari ubuzima bw'undi mwana buri kandi aracana umwana mu adolescent yaba mu bindi bihugu petetse borodi abamufasha cyane bakagira ngabo shaka nk'ubu atari ko araronka nahaca urumva ntaronka nahaca ntaronka naho nyura abantu bose bizomo aracari mu araza kuba kubera bariko baramugira kamato numva umuragufiriye mu maboko batigeze kugira yakoze umukobwa donc si kuvuga ngo kosa canke iki ndabategetse gukora nk'amatoho nuko rero turihanganishije cyane umuryango wabuze turarwaruka nyine ndetse ruragerageza kurondera ama information y'uko ubuzima bwabo kugira ngo ntihagire abazosubira kugombera nk'iyo canke ishusha neza inkuru yindi ni iya ingwara ya pox aho bari bavuze inyuma yaho OMS itangiye itangazo ku munsi wa gatatu ryo kugabisha isi ko ku ndwara ya variole du singe bukeye bwaho ku munsi wa kane ego le 15 igihugu ca Suède caciye kimenyesha ko hari umurwayi umwe afise iyo ndwara hanyuma kuri uyu wa gatanu naho itariki ya 16 ukwezi k'umunani umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri Pakistan yamenyesheje ko nabo nyene iyo ndwara imaze kwigaragaza ku muntu umwe tukaba two bivuze ko iyo ndwara urumva yari yakomotse muri Congo tumaze nk'amavantu batatu canke iyo ndwara tutayisimba kuyivuga mu Burundi sinzi ko mu mahani igeze mugabo urumva kurikira kwiragira isi yose ni ivyo ibyirinda twarabivuze kenshi yarishuse kuvuga yuko yamaze gukwiragira nibaza yuko twavuga ko Burundi nibaza ko ari igihugu cahenzagiye kubera kenshi iyo hagize indwara ntizikunda kumanifesta cyane nko mu bindi bihugu usanga nyene zidakaze rwose nko mu bindi bihugu ugereranije ubuhereye nko kuri Ebola
Ebola ni ingwara yishe abantu benshi mu bihugu vya Afrika mugabo mu Burundi nigeze hitana abantu yarabahitanye mugabo sepa ntibari benshi umuntu ku muntu aba yabuze ntashobora kuba mukeya kubera abantu umuntu ari uwiwawe wamubuze abagize mugabo turashima Imana cyane yuko ikamenya ko agahungu kacu ari gatoya ikamenya ingene dukingira ikamenya ingene bigenza ikintu nashaka kuvuga nuko abantu twokomeza twirinda iyo ngwara ryari twari twagiye hariya mu Kamenge n'abantu benshi batanze ijya ngwara kwibaho abantu bose mu bantu kashoboye kubaza habonetse umuntu umwe wenyine azi iyo ngwara umuntu abandi bantu bose ntayo bazi rero twobahimiriza yuko iyo ngwara ihari kandi ni ingwara yica kuko kugeza uno mwanya imaze guhitana abantu bagera ku 1,500 ku isi yose donc abantu bamenye ko iyo ngwara ihari kandi yica nabi kandi ni ingwara ikaze tukwiye kuza kuturika nakaranda nk'ujya twituriye muri covid nkakujya Ebola yateba nkakujya ko macinya nkakujya kwakorera ego nuko nyene uwumvise ibimenyetso yitura umuganga kandi banavugwa no kwabure ugatanga n'amahera y'isari so nibaza twoja muri entertainment aho naho ariko baravuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku baririmbyi nka We Love Muzika n'umuririmbyikazi Lee Sharon aho biriko biravuga ko abaririmbyi babiri nimba tutakibona ari babiri bashoboye gutanga intandaro ya byose ari Lee Sharon so ni ibintu biriko biravuga cyane mugabo je nanje nkaca nibaza mbega vyaba byagenze gute kugira ngo umuntu abaririmbyi nk'aje bafi Lee Sharon donc ni ibintu biriko biravuga cyane Madelina ko ari nta nimwe jewe ojo numvise ujya muvuga yari kararungikira Augusto ntiyigeze avuga yuko bariko we yavuze yuko elle a couché avec Fernando kugira ngo divorce kuri Gusto ati kuko nari nzi neza ko icyo kintu cyonyine gishobora kukubabaza urumva sino ntiyigeze avuga yuko bigeze gusohokana n'uwo mutipe canke bagize niko navyumvise si je me trompe baza ko bavyumvise nabi mugabo bavuga yuko baba bapfuye Lee Sharon mugabo ahantu cangaruka nuko ari abavuga nuko Lee Sharon avuga ko yigeze kwa managing mwana cange ndakuraba ico gihe avuga ko aba managing ariyo yari hano bwa donc ibintu byinshi byaba bikeneye twari tuzi ko bari muri deep music kwa ibindi navyo vyavuzwe cyane kwa Dom Bright sivyo mbega ubufasha bwa Dom Bright na Lee Sharon bwari buhuriye he ico je nico kibazo n'ubu ntifise tutabariza muri bya kiganiro cyagendo uhora utuza amakuru y'abaririmbyi ukabiduha inkuru irambuye neza kubera nk'ubu nyejewe ariko nawe urabizi ni ibintu twagiye tuvuga ko cyane ego twarabivuze ko normalement uvuze Gusto uvuze We Love Music pour le moment baza kuba bose batabafatira hamwe mugabo nk'ubu jewe nshinga ndaba ubu n'umuntu Gusto ariko arafatisha vuba mu Burundi biraboneka cyane mu giteramo cyabaye cyo muri kugisa ama comments urumva aho agiye kuri stage abantu basaze hari public iteye ubwoba franchement c'était la première fois ngira ngo muri video mu artiste umu comedian n'umu artiste nawe nyine umu artiste w'umurundi ashobora kuorganiza igiteramo gushikaho amatike ahera hanyuma abantu bakinjira ku buntu donc yarungutse arongera arunguruka aravuga ati ok pour le moment biraheza abantu ntibinjire kwa bure donc hari abantu twinjiye kwa bure wasanga uje 19 wasanga amatike yaheze bwani baza ko nabashitse 18 yari yaheze yose rero hari abantu benshi cyane ngira ngo sinzi ugereranyije abari kwa Tatu n'abari kwa Kigingi nibaza ko abari kwa Kigingi nibo no ko nabonye bari benshi parking zagera sinzi n'ingene no bivuga mugabo c'était igiteramo gikomeye ubonye rero Gusto agiye kuri stage ukabona abantu bose barasaze umuntu arafite abafana niko nabibonye rero habari ibintu mu baririmbyi agakino kabo bajamo nako umuntu amenya urumva nibaza ko na Jesse novuga ngo Melanie ngo afite abafana ngo DJ Fernando n'abafana bose bafite abafana kuko yaragiye gushyira mugabo ikintu twegaba nk'abakunzi b'umuziki tureklama ijya kombinezo yabo
ivyo byo kuvuga ngo ujya ngo arafise abafana ivyo ntibisanzwe. Ariko we love music jewe ahubwo ico mbaza nuko bavuga ko yasambutse kubera ico ariko ariho ama audio twigeze kumva ariko barakora ibiganiro bariko baravuga yuko yasambutse kuri mu manager wabo. Nanje nico kibazo cangaruka nkibaza ati mbega ko Lee Sharon avuga ko yaba manager ko yigeze kuba manager kandi ico gihe abivuga kandi tuzi ko bari muri Big Music ico gihe mugabo ntibigeze bavuga izina Lee Sharon muri ico gihe. Lee Sharon iryo zina rijuwe ariko bamaze kujya kurera hamwe. Aho ni hari ikibazo mugabo twebwe abantu ntibareklama nandi reka mvuge ko abantu batareklama mugabo apa y'ibindi byose genda umufana w'umuziki reka muri akanya nje muri place y'abantu yego ijya combinaison y'abantu benshi bareklama ivyo byo kuvuga ngo bafise amahiti ivyo nibisanzwe kubera bose indirimbo zaho zifise amamiliyoni zose zirakunda na musi Fernanda arasora indirimbo ngo abantu bayange cyangwa gusa ngo asore indirimbo abantu bayange nibaza ko ivyo kuba donc sinibaza ko ivyo ari byo donc ahubwo turakwiye kubaro bakavuga ukuri mwese akavuga ukuri akavuga ati zagenze mumenye nuko Fernando yarayihanije ikinyamakuru Akeza Net gusubira kandi kumuvuga kubera iwe yavuze ati igihe twabarondera nka love music ntibigize mudufasha mugabo muriko muratuvuga kugira mushobore kuturonkera ko kubera yuko twamenyekana yego nivyo hari abantu benshi bidafasha abantu bakiri hasi mugabo iyo umuntu amaze gutera imbere ugasanga rero bariko baragerageza kugira niyo mpamvu nibaza ko yaciye akomanta avuga ngo navuga nko kwifatira ikinyamakuru ngo si byiza mbwe nikosa rikomeye cyane aho byagiye biravuga cyane donc bariko barishurana ku byinshi aho DJ Fernando yaciye yishura simbiza se maguma mbwe ati ugasubira kunsotora cyangwa igituma uri kura sotora donc uva ko ari ibintu by'amabanga bafitaniye abo bantu bose nyine hama hari ibintu byabo je kuri jewe n'umenga ababikenera baraza kubiraba ku mbuga ngurukana bumenyi ko urumva nico kintu kiriko kiravuga cyane tukiri ngaho nyene twavuze ku giteramo cyane cya Kigingi aho haciye ko abakomedi batandukanye abo mu Burundi abo hanze y'igihugu harimo abakongomani harimo n'abandi jewe commentaire yiwanje nayigize cari igiteramo cya mbere mbonye kigenze neza nk'uko vyari bimeze akanenge ngira ngo nuko ubundi munsi bazokwangaje abasirikare benshi bashobora kwakira abantu mugabo bari bangaje benshi cyane gose mugabo abantu bararengewe termo gushikaho ibintu biteba bikaba nibaza je ko ari ikintu noshima ko koze n'ibintu nyene twari tumaze iminsi turondera n'ibyo ari Murundi azotegura igiteramo kikutu sakironka abantu benshi twarabonye Pasteur Lopez kuri Jardin ngira ngo Jardin yari yuzuye donc ni ibintu turiko turabona n'umuntu aririmba gospel donc ni ibintu biriko biraza hari ibijya bya Kristo Ndikumana byarujuje ETS Kamenge yose mugabo abona ko bari mu bintu byo muri sekira bavyita gute sekira pana dusigaje kuronka rero abarinzi nabo umukomedi yarayatwemeje abagospel baratwemeje Natasha arateguye igiteramo ciwe natagende gute donc sinovuga ko nivyanganije donc novuga gute ari gihe ukora igiteramo kikaba ciza ku rugero rwacu donc ugereranje igiteramo ca Natasha nica Kigingi biratandukanye uko nubitegura Kigingi novuga ko yasizemo new school nibaza ko Natasha yasizemo old school kubera nibaza yuko Melanie umurimvyi ari ku mwanya abandi barimvyi bari bahari ni The Dramatic umva nk'abo barimvyi babiri bacushirako umutima gashirako hariko bahawundo harimo ba Michael Sengazi harimo ba abo bose Ado Chishado harimo n'abandi b'abakongomani abo bose rero n'abantu usanga baba bafise amapublic akuze cyane abakomedi usanga bafise amapublic akuze rero igiteramo kirimo abakomedi bashika ngira ngo barenga 5 nibaza nticobora abantu niyo mpamvu ndavuga cyane Natasha cyagenze neza ku rugero rwacu tukeka turavuga ibiteramo harabaye n'ikindi giteramo muri arena
cari coruganijwe Ego, na ico Greta twari twaje Greta Kwizera arongoye ishirahamwe POS aho asanzwe ari we yateguye pour la première fois première édition iyo yaheruka rero yari deuxième édition ikaba ariyo ihuza nabo ni old music event donc bazana abahinzi ba kera twarakoze ikiganiro ngaha byari ariko arasigura iciyumviro cavuye imyaka kimaranye n'ibindi bitandukanye rero nayo nyene yari show iryoshe cane yitabiriwe n'abantu benshi hari gushika aho bafite abafana baje kuraba ico giteramo babo baririmbyi basavye bahaga ko yotegura igiteramo ciwe nawe concert yiwe wenyene rero bararyohewe cane gose hari abantu bakuze abantu baba nyirumba nawe baba avuga nta bana bariyo vraiment muri ico kirori donc ama ariko arategurwa mu Burundi ariko aragenda neza ego ego byagenze neza twabonye neza ariko ndarabiza ko turi muri sama imanza turazikora amafoto meza amavideo meza umuntu wese yifuza na serivisi turahari ku bwanyu nka BI production so tuzosubira ku wundi munsi nk'uyu ndagushimiye turabashimiye bon nawe ndagushimiye kuba twakoranye neza hama turabashimiye namwe mwese mudahengeshanya kudukurikirana ariko turabibonera mu byo mukora muraza ukuntu Amerika arabisemera tukabona amamashe tukabona abantu baza tukabona abatwandikira inbox naho defa badashira amakommentaire mu kiganiro mugabo hari abadusanga inbox bakatubwira ni ukuri Imana iradukira cyane mwandaye mudukurikirana mwandaye mupartage ibiganiro byacu mwiyabonesha kuri chaîne yacu niba ukiguye ko pour la première fois muzobona n'ibindi bitandukanye hanyuma mugire na commentaire na like tutibagiye no kubabwira baze barasoma ku kinyamakuru cyacu cyo kuri Facebook na Instagram bandika amakuru ari abagezweho kandi ameze neza turafise na BI photo kuri Facebook Instagram ni BI TV na BI photo TikTok BI TV YouTube channel BI TV na Twitter na X urubuga X turafise na BI TV so murakoze cyane rwose rero turabakunda cyane the more you get